aho hari mu nkuka ya misa yo kwibuka yabereye ku kigo c'abajesuite i Remera. Iyo nkuka ya misa ikaba yaherejwe n'umusaseredoti Mameri Habumukama nawe nyene yahungiye mu gihugu c'u Rwanda. Muri ico kiringo nyene inkuka nk'iyo yariko iraherezwa mu gisagara ca Nyamata mu karere ka Bugesera. Mu ijambo ryiwe Patrice Ntadohoka aserukira impunzi zo mu bisagara vy'u Rwanda yahanuye impunzi n'ababuza ababo kutagira umutima wo kwihora kuko ngo ikibi kidahanagura ikindi ngo impunzi zirakwiye kwirinda gutyozanya. Yavuze yuko bwa mbere yabisabye ati ntituzopfe tugize umutima wo kwihora kuko ikibi ntigisigura ikindi kandi gihanagura ikindi. Igituma turaya muri ayo magorwa ni uko hari abantu bagumanye agatima k'inzigo y'akazikira bibaza ko bishe umuntu babahawe iwabo navyo bidashoboka. Uburundi bwiza twifuza ni Uburundi butagira indyane, aho umuntu utwo yakoreye tuvuye mu nguvu ziwe adusangira n'umuryango atakibabuza. Ngira ngo murabona aho twatsinda ko iterambere umunsi ku munsi agumahinduka batari mu muryango batekanye biyumvira iterambere. Rero turi ku ishuri ejo tugataha muzobone yuko muzobishire mu ngiro turuta abatwirukanye. Umwe mu mpunzi zari zitavye urwo rubanza ati Burundi nubwo abarundi twese mu budasa bwacu, agahanura leta y'Ibujumbura kuganira atacirinze gusaba kugira ngo igihugu cy'u Burundi gisubire kuba icamata n'ubuki nkuko vyamye kuva kera. Nibaza yuko Burundi ari igihugu ca twese, Burundi ari igihugu c'abarundi. Ico gituma rero igihugu cy'u Burundi dutegerezwa kukibanamwo twese, tukibanamwo mu mahoro, tukibanamwo mu mutekano. Rero abantu bibaza bose yuko bashobora kwigungira ko igihugu cyacu ibintu bidashoboka. Ico nobahanura nuko bopfa ibuzimu bakaja ibuntu bakemera yuko tubana ubwoko bwose uko bungana, abahutu, abatwa, abatutsi. Hanyuma rero bakagirisha inama, bakagirisha ibiganiro, bakemera tukaganira tukaraba ibintu bidutandukanya kugira ngo Uburundi buze bube Uburundi bw'amata n'ubuki nk'uko byamye kuri basogokuru na basogokuruza. Mwomenya ko ivyo birori vyari vyatanguriwe n'urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje abakinyi b'umugwi w'impunzi Amatavu FC n'indi mikangara y'impunzi. Aho hari ku munsi w'Imana igenekezo rya 9 Kigarama. Ubwo rukino rukaba rwarangiye imigwi yose inganije ibitsindo 2-2.